jewe nk'umupromoteri ndemeza neza ko rijya soko rikuru rya Bujumbura Buja City Plaza ritazongera gusha bivanye ni haraheze imyaka 3 dutanguye kubaka A1 y'ikibanza yari ku miliyoni 13. Uno munsi udafite miliyoni 120 ntushobora kuronka R. Bivuga biti umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza waratanguye urabandanya. Kijya gihe abantu bava bibaza ngo ntitwariko turakora, ego twariko turakora, kuko umugambi muremure ubukeneye inzandiko zikomeye zikingira abashora mitahe, zikingira abapromoteri, zinakingira leta. Kuri ubwo rero ubu turamaze gusinya amakonvansiyo canke amakontra atandukanye. Kontra nyezina nyamukuru niyo ubaka landmarks yasinyinaniye na leta, yasinyinaniye n'igihugu. Iyo rero akaba ariyo kontra PPP yatanze imyaka 27, harimo imyaka yo kubaka 3, hanyuma n'imyaka yo gukoreramwo 24 kuri faze ya mbere ya Buja City Plaza. N'umugambi ugizwe n'amafaze 6. Murumva rero ko muri iyo kontra nyene dufisemo ikiringo cy'umwaka umwe kugira tube twahejeje kwiga no kuraba ibindi vyigwa by'ayandi mafaze. Rero mbwira murumva ko tuzoca tubandanya ibintu bigenda neza. Ikindi rero gikomeye cyane cy'uno munsi kwari gutanga impapuro zemeza umutahe ku baguze imitahe, ku bariko baragura imitahe n'abazobandanya bagura imitahe. Bisigurika ati ni ajya amafaranga yawe uguze umutahe uba ufise mu mufuko, urashobora kuyavunjisha, urashobora kuyatransfera kundi muntu. Kujya munzi umuntu aba afise urupapuro rw'itongo canke titre y'ikibanza canke y'itongo nico kimwe. Rero uno munsi dufadikanije n'abadufasha, aha yo mvuze uno munsi mbashatse kuvuga ikigega ca One Africa Investment Fund arico kizofinansa canke kiriko kirafinansa umugambi wa Buja City Plaza. Dufatanije rero nabo twemereye ko twofashanya ariyo Bankobu mu gisata bita logiciel canke na depositaire. Twuguruye icese igikorwa cyuko umuntu wari we wese yaguze umutahe canke ari karagura umutahe, inyuma yo guheza gusinya rujya rwandiko rwo kwiyemeza ko umunyamitahe ashobora kuronka ubwo rwandiko canke iyo titre. Ni igikorwa rero cyaduhimbaye gikomeye kuko turasezerana tugashikana. Nayo ubundi nuko twomenya yuko Uburundi buzubakwa n'abarundi. Rero ntibikira imvugo, ntibikira umugani. Akanakarorero keza ubu mu kigega ca One Africa Investment Fund dufise abanyamitahe barenga 5,000. Ubu turiko turakira n'abandi benshi. Rero uwo wese yoba ataragura umutahe uno munsi yumvirije ko ibi bintu bikingiwe, ibi bintu birabwa n'inzego za leta, birabwa n'ababyigiye, birabwa n'abahinga. Rero gushora umutahe muri One Africa Investment Fund niyo ntango y'iterambere kuri wewe, kuko amafaranga ugura umutahe si imfashanyo, ni iterambere ryawe n'abawe. Koze icyambere cyo no banza guhumuriza abashikiwe n'isanganya ry'isoko ryahiye kuri Le Parisien no kwa Ndayizamba. Tuvuga ko twifadikana nije nabo muri uwo mubabaro, mugabo n'amasengesho menshi yo kuduha twese kwihangana ko kurumva ko bikora kuri twebwe, mugabo cyane cyane abo byashikiye. Hanyuma twebwe rero nk'abantu barimo imigambi y'iterambere cyane cyane nk'ibi bijanye no kubaka amasoko, nta na kimwe tutariko turagira mu nzira yo kugerageza kuzana no kwerekana innovation yozotuma ayo masanganya adasubira kuba. Akarorero ni ku mugambi wa Buja City Plaza. Ivyigwa twakoze hariho ivyo bita ivyigwa specialize kuri ico kintu kijanywe no gukingira impanuka cyane cyane umuriro. Akarorero nuko amakioske yose canke ama office canke ama biro canke ivyumba vyose bizoba birimwo, duhereye mu kuzima aho bita muri cave hazoba harimo amatwiyo ariko ubuntu bita udu sprinkler mu
mu Kirundi sinzi ngo byita gute, mugabo kabara kantu iyo ico cumba canke iyo office ishushe canke idugije umwotsi ko nyene kaca gaturika kakaca karekura amazi muri ico cumba nyene canke muri iyo biro. Urumva rero ko ibyo bifasha kugira aho hantu habaye iryo sanganya umuriro ucuzima hakiri kare nturinde no kuza kujabuka n'ahandi. Jewe nk'umupromoteri ndemeza neza ko rijya soko rikuru rya Bujumbura Buja City Plaza ritazongera gusha bivanye n'ivyigwa twagize n'ubwo buhinga turiko turagenda dushiramwo. Nkayimikiriza rero nsaba ko n'abarundi bene wacu bariko barubaka izi nyubakwa amasoko canke inyubakwa yose ihurirwamwo n'abantu ko twokwisunga cane kuja muri iyo innovation mu nzira yo kuvuga ati burya ibuye riserutse ntiriba rikisha isuka. Nimba bibaye ego n'umubabaro byadushikiye twese, mugabo tugerageze kuca dushiramo iyo innovation yo kurondera ubwo buhinga bwa none, kuko Imana ntiyaturemye gutandukanye nuko yaremye abazungu. Mbe kubereka amasoko y'abazungu adasha ni giki kibuza ko twurira indege tuje kuraba ubwo buhinga bashizeho. Rero nkavuga ati abo bose bari izo muri bariko baragira inyubako zihuriramwe abantu benshi, ku by'ukuri bisunge gushira icyo kintu nka priorite cyo gukingira cyane habiriko biribonekeza izo ngaruka. Igikorwa cyo guhimiriza abarundi bene wacu duhereye cyane ku bajene ni cyatwese. Ni cyatwese cyane mwebwe abanyamakuru. Kuri ubwo rero ndabashimira gose ukuntu mugerageza aho mucoboye hose gutanga amakuru tuba dushikirije. Nayo ubundi muri One Africa Investment Fund nabo dufashanya aribo African Dream Assets ariyo ADA. Ubu twarateguye ingendo hagati mu gihugu, twarateguye ubu tuzogendera Igitega, tuje mu Rumonge, tuje Ngozi, tuje mu Cankuzo, n'ahandi hose tuzoguma tuhabamenyesha. Mugabo ubu izo information, amatariki, amahoteli tuzogira akayo ma conference byose biri kuri website ya One Africa Investment Fund canke africandreamassets.com. Rero muri iyo nzira turanategekanya kuja mu bihugu vyo hanze ahari abarundi bene wacu baba diaspora. Turategekanya kuja muri Dubai, Qatar, mu Budagi, muri Amerika, muri Canada. Muri iyo nzira nyene yo kumenya ko wari umugambi wa twese, muga tugakorera ku mvugo twashize imbere, tuvuga ati duteye imbere dutera imbere twese. Iyo muri ko murumva ama miracle yabaye muri izi za Korea, ama miracle rikarabaha muri izi za Ethiopia, nta bandi babateza imbere, nibo nyene biteza imbere. Rero abarundi batahure ku umugambi atari wa Fabrice, ari umugambi w'abarundi. Nkuko mwabivuze birorose ko umuntu aja mu kabare abe n'umujene akavayo asoroye ibihumbi 100. Fata ivyo bihumbi 100 ubishore mu kigega ca One Africa Investment Fund, urabe kudatangura inyuma y'imyaka 3 twahejeje kubaka, urabe rya jambo navuga ryo kuvuga ati ndoto yanje nuko umurundi wese ashobora guhembwa. Ivyo byose bizoca bitangura, kuko nk'ubu ku biharuro twagize birerekana ko twatanguye gukora ibice birenga 12 kujana umuntu azoza arabironka buri mwaka. Rero urumva ko kandi aho twaharuriye kuri bitoyi bishoboka cyane. Muri za mvugo z'abarundi muzorabi y'umuntu, ndibuka umugambi wa mbere twakoze wabaye wo muri Quartier Miroir, haraheze imyaka 3 dutanguye kubaka rimwe y'ikibanza yari ku miliyoni 13. Uno munsi dafite miliyoni 120 ntushobora kuronka are. Bivuga biti kiriya gihe babivuga hariho ababona umenga ntivyo ntaco bibabwiye, ariko bagenzi novuga ati ubushaka kuko ntidutegeka, twe twugurura amarembo kuwo wese yipfuza iterambere. Mugabo notera kama barundi iyo opportunity aya mahigwe ntihagire uwacako. Ndiniteka ntangire ryo gufata akanya gatoya kugira ngo ndabashikirize akajambo kuri uno munsi turamutse dutanga impapuro nyemezamutahe z'abashize imatahe wabo mu kigega One Africa Investment Fund. Kino kigega nk'uko umuyobozi mukuru w'amagogo yatanguye abivuga,
cegeranije imitahe gushika kuri uno munsi y'abantu barenga 5,000 kandi baregeranije uburyo butandukanye biratuza kuronka kandi ko kubyumva biciye ku muyobozi mukuru w'igihugu ry'ishyirahamwe rijejwe gutunganya kino kigega. Rero jewe nk'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gucungira amasoko y'imitahe nagira nibutse bimwe bimwe mu byaranze n'urugendo kugira ngo dushike kuri kano kanya aho tutanga zino mpapuro nyemezagaciro emera ku ruhara rwacu rwa mbere rwo gukingira imitahe y'abenegihugu kugira ngo ikoreshwe neza kandi ikingiwe. Rero murazi neza yuko kino kigega cyatanguye kwegeranya imitahe imbere yuko dushiraho amategeko ngenderwako agenga bene bino bigega. Mugabo icyo twakoze twaciye dukoresha novuga une approche prudente mugabo une approche ija kugushigikira kugufasha abantu kuja mu nzira nyayo. Icambere twakoze cari cyo kugira ngo ayo mafaranga yegeranijwe ashobore kuguma mu mutekano wayo ntangere. Yaregeranijwe mu bisata bitandukanye, bankubu harimo CRDB, microfinance itandukanye. Mugabo kubera twari twatanze uruhusha kuri bankubu gushobora gushiraho igisata kijeje gucungera bene ubwo buryo, twarasabye ko amafaranga yose yegeranijwe ahatandukanye aja hamwe mu gisata kibirekuriwe arico bankubu depositaire. Icyo twakoze bwa mbere. Icya kabiri twaje twegera abazanye ico cyumviro kugira ngo dushobore kubafasha mu kuja mu nzira nziza mu amafaranga amaze kuba afise umutekano ukwiye. Turabafasha kwandika igitabo c'umugambi bita prospectus kugira ngo bishoboke ko umugambi utomba neza kugira ngo n'abazozana ibitayeho hanyuma bumve ko bakinwe by'ukuri. Ibyo twabikoze gushika mu kwezi kwa gatandatu guhitse niho twabahawe uruhusha nyezina bw'uko bagiye gutunganya kino kigega neza. Ikigega umugambi wacu munini niwo gushira uburyo mu kubaka ikibanza cyahoze isoko muri Bujumbura mu nyubakwa mubona ku bicapo hajya. Umugabo bigega nk'ibi niba bifise igikorwa kimwe gusa birashobora no gukora ibindi bikorwa. Kijya ni kimwe mu migambi ihari bazokora. Rero ico duhamagarira abarundi n'abanyamitahe muri rusange ni cyuko ibikorwa nk'ibi byo kwegeranya uburyo bumwe mu buryo bw'ibigega bifise inzira bicamo. Iyo turiko turavuga kwegeranya amahera mu kigega mu gifaransa babyita appel public à l'épargne, ni ukuvuga ni igihe uba ufise umugambi mwiza mugabo ugashima yuko umugambi ujamwo abantu benshi kugira ngo umugambi ushobore kurangurwa. Muri benshi twebwe turatangurira ku giharuro c'ijana, umaze kurenga ijana bamaze kuba benshi. Murumva rero yuko ababarinze kuba bari 5,000 urumva ni ijana inshuro nyinshi. Iyo appel public à l'épargne igituma tuhashira amategeko ni kubera iki? Ni kubera yuko wewe uba ufise ico cyumviro uri kurahamagara abandi kugira ngo ico cyumviro mu gishikane aho giteza gushika, uba ufise amakuru asumba y'abandi bafise. Uyo muntu uri kurahamagara kugira ngo mufatanye urugendo hariho ibyo atazi, hari ibyo ataramenya mugabo yuzi. Uyo mwanya wo kugira ngo abimenye yongera ashiremo n'umutahe wiwe ni umwanya muto, kuko bene izi appel turaziha umwanya amezi 3, amezi 2, amezi 6 bivanye naho bashaka gushika.
uyo mwanya rero ntukwiye kugira ngo wa wundi muntu atari kumwe nawe mu ntango amenye neza kamwe ku kandi ico mugambi kamije. Rero twebwe nk'abaje gucungera amasoko y'imitahe tuca dukora iki? Turasaba yuko igitabo c'uwo mugambi gishikirizwa ikigo cacu, tukaraba mu by'ukuri yuko ubwo burya biregeranye bufise intumbero, bufise ico bwiye gukora, akerekana ico azokora, akerekana uko azobikora, akerekana abazobikora, akerekana n'inyungu azokura mu yariyo. Tubera ijisho uyo wundi muntu ahari Makamba, ahari mu Cankuzo canke mu Cibitoke atazoronka umwanya canke ubumenyi bwo gushobora kumenya ico iyo yegeranyo ry'amahera mu kigega rigamije. Turavye ico gitabo tukabona ko gitomoye, turaheza tukagiha uruhusha rwo kugira ngo ashobore kugenda kwegeranya ubwo buryo. Ubwo buryo rero nabwo ntibuheza ngo buje kuri konti ya wa muntu. Ico niyo niyindi ntambwe. Ibi ndiko ndabisigura kubera hariho abavyitiranya. Ubwo buryo buraheza bukaja aho mu ma institution yabigenewe, aho twita aba depositaire. Nirindi shirahamwe n'indi institution, ce sont les banques. Ayo mafaranga heza akajako. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko wewe mutahe wari wawutanga ntugiye kuri wa wundi yazana icyumviro, ugiye ahantu ubikwa kugira ngo uzokoreshwe kimwe yavuga. Uyo yita depositaire rero hageze ko y'amafaranga akora abafise ca gitabo nababwira kimwe mu mugambi wose, kugira ngo ifaranga rimwe rive kuri iyo kigega rigende gukora umugambi. Si wa muntu nyene uwo mugambi aza kuvuga ngo mpa amafaranga yankora ibi, haba na gatoya. Aratanga ivyo bikorwa, hanyuma wa muntu ajejwe depositaire ngaha dufise bankubu akaraba muri ca gitabo yuko ivyo bintu amafaranga agira aje gukora vyanditse. Nambari ibeni zitatu si zine, nambari ibeni zitatu si zibiri. Ahejeje kubona ko bihuye, niwe aza gusohora ayo mahera, si wa wundi yazana umugambi aza akasohora. Urumva iyindi nivo ya kabiri. Hanyuma kubera yuko abazanye umutahe bategereza kuba banditswe, uburyo bwabo butegereza kuba buri ahantu buri, hariho rero ico bita registre wandika umwe n'umutahe wiwe. Uyo mutahe ni wawe, si wa nyene ikigega, si wa nyene umugambi, ni wawe bwite. Nico gituma uno munsi gutanga n'impapuro nyemeza mutahe. Ubu watanze umutahe wiwe aza kwisomera akavuga ati je natanze 100, ngibi ni 100. Kandi ntabihabwa n'umwe yazana umugambi, kuko yohabwa mubwira ivyo yifuza, abihabwa na registre ajeje kwandika ya mitahe. Uyo ni yawugurisha umutahe akagurisha ku wundi, bazoheza baze bahindura inyandiko, nyene umutahe wa mbere aveko haje ku wundi. Kandi ivyo si ngombwa ngo wazanye umugambi babimenye, oya, bimenywa n'uwo registre ariko arandika umutahe aho uri naho giruje. Hageze ko inyungiza sinye n'umugambi canke n'igega azotanga iyo nyungu. Uyu nyungu bamaze kuyidetermina ko ati nyungu yabonetse niyi, ibiharuro barabizana muri autorisation d'obligation tukavyemeza ati birakwiye. Hanyuma muri registre bakavuga bati abafise abanditse kwiyo mitahe kuri kino gihe, kuri kano kanya naba, bagasohora urupapuro bakibona. Hanyuma muri depositaire bakaruka iyo liste muri depositaire, hamwe habiswa amahera, bagaza kuvuga bati amahera aja kwanaka. Sinyene rero umugambi, c'est pas l'obligation du fonds aza gutanga amahera. Uwo icakora no kurondera ibikorwa bishobora kubyaza kuzana ubundi musaruro munini kuri cyagigega. Rero ndabivuga kugira ngo dutahure neza bene izi nyubako. Hari abantu benshi bakunze kubyitiranya, abantu bagenda begeranya amafaranga ngo ni muzana amafaranga tuzokora iki, ko siko bikorwa. Umuntu yegeranya amahera afise umugambi wemejwe, kuko abagiranye gerenza amahera ntibafise
amakuru amwe kucagira kore badafise amakuru amwe kucagira kore rero turi ngaho kugira ngo tubanze tumenye ayo makuru agira dandaza agira hebene igihugu n'ayandi arakwiye aratumbereye arakwije ibisabwa kugira ngo ashobore kugana amafaranga harabo twama twakibuye kubera baciye hirya y'izo ntumbero bikabagora gutahura mugabo mwumve yuko bane ko bamenyesha makuru bari ngaha ubutumwa mu butanga uko buri yuko ukiganya ubutunzi cyangwa imitahe w'umuntu udafise icyo biri bakoreshe cemejwe ari ugucahiye amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Nuko rero nagira ntangariza icese abari ngaha yuko amafaranga yabo bari bashize abo bantu 5,000 barenga impapuro zemeza imitahe yabo bashobora kuzironka uno munsi baciye muri Banco Registraire ahanditswe iyo mitahe yabo. Uwazoba yatanze umutahe wiwe afise icemeza ko yawutanze hama akaza kuraba urupapuro nyemeza mutahe bagasanga nta ruhari azoheza twiture tumutunganirize. Nuko nagira rero nipfurize bari ngaha mwese Bankubu ubanza nimubazanye icyumviro abagestionnaire ba kino kigega n'abanyamitahe mwese yuko iyo ari intango ni intango nziza ni intango ibereye ni intango yo kwiyubakira Uburundi bwacu dushize ingufu twese hamwe kuko ibikorwa nk'ibi bisaba amamiliyaridi menshi biragoye kubikora urumwe mbese no kubikora urumwe sivyo si byiza kuko iyo ushize umutahe wawe wose hamwe ntibiba bimeze neza mu gihe hashitse ikibazo. Ndangiza kandi mpoza cyane abagize ibyago batakaje imitahe yabo mu isoko hano haruguru ni ibintu babaje bishika ku mutima ya twese mugabo tubibonemo gusubira kandi gushira ingufu nyinshi cyane mu gukora kugira ngo dushobore kugarukiranirako hanyuma dusaba n'Imana kuko turemera Imana yuko yoza iratubera ikadukingira natwebwe nyene tukaza turakinga ibyacu tugerageza kuza turakingiranira kugira ngo ubutunzi bw'umwe mu Burundi n'ubwa twese. Aha turiko turashiraho amategeko nk'aya turiko turashiraho nuvuga les barrières nyizi ni ukugira ngo umutahe wa miburo w'umurundi urafite icumariye jewe nka mugenzi birafite icumariye uwundi nka Ndikumana. Ni ukuvuga yuko amafaranga y'Uburundi n'ay'abarundi iyo agiye akagira akagirire cyangwa akagira ikibazo bitugaruka ko twese. Rero abanyamesha amakuru nababwiye ko n'ibigega byubakwa muri ngaho kugira ngo tubere ijisho mukazumva abariko baraca hirya y'intumbero nk'izi muzoheze mutujya kara kugira ngo umuntu tumufashe uko yotumbera mu nzira nziza. Murakoze.